bakunzi ba televiziyo y'u Burundi ndabaramukije. Kaze mu kiganiro cyahariwe gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi. Leta y'u Burundi imaze kubona akamaro ntangere k'agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi, yaciye ishiraho iteko ribakingira mu ntumbero yo guteza imbere ivyiyumviro, guteza imbere abahinga bose baba mu Burundi n'abanyamahanga, eka mbere no guteza imbere iserurwa ry'ivyiyumviro mu Burundi. Tugarutse rero ku gateka gukingira abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi, muti mbega none ni kubera iki agateka k'abahinga gakwiye gukingirwa? Mbega agateka k'abahinga kazaniye iki akarusho ku gihugu cacu, abarundi eka mbere n'abahinga ubwabo? Hokorwa iki kugira ngo agateka k'abahinga kabandanye gatera imbere ngaha mu gihugu cacu? Kugira tuganire ku ivyo bibazo vyose, turi kumwe muri kino kiganiro n'abatumire batatu. Turi kumwe na Jean Claude Karegwa Ndenzako, umujenama w'umukuru w'igihugu ajejwe politike, imibano n'imico kama, akaba n'umwigisha w'imico kama, akaba yaje ngaha mu kiganiro nk'umuhinga. Turabaramukije, turabahe n'ikaze. Murakoze cyane, ndabaramukije, ntisangwa agateka k'abahinga kandi abashimiye ko mwantumiye. Murakoze. Uwundi mutumire turi kumwe ni Ciza Joseph, umwanditsi akaba n'umukinyi w'amafilime, akaba n'umuvugizi wa koperative Kosinebu, ishirahamwe ry'abakinyi b'amareresi mu Burundi. Turabaramukije, turabahe n'ikaze. Murakoze, nanjye ndabaramukije. Uwundi mutumire turi kumwe ni Prosper Burikukiye Bahaga, umucuraranzi n'umwigisha w'umuziki, akaba n'umuhinga yigenga. Turabaramukije, turabahe n'ikaze. Natwe turabaramukije, murakoze kudutumira. Murakoze. Ego, ikibazo cya mbere tugihere kuri mwebwe, tuko turaganira ku bijanye no gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi. Mbega ku batabitahura neza, umuntu avuze abahinga bisigura iki? Kuvuga abahinga ngira ngo vyobazwa, bavuga ngo vyobazwa wagenye uburo. Twovuga tukaruha tugatera ryarenga, byanse kurenga tukanka gutaha n'ibikurikira byinshi. Mugabo muri make umenye ko umuntu wese ari umuhinga. Wowe uri ngaha nk'umuhinga mu wo kumenyesha amakuru, hari abahinga mu byo gukinjika, hari abahinga mu by'uburimyi, hari abahinga mu byo kugendesha imodoka, bamwe batwara abantu n'ibintu canke basiganwa. Abahinga rero abarundi bose, abantu bose ku isi n'abahinga, wese mu gisata ciwe. Ariko rero hariho abahinga nita babitumwako. Muri ivyo byose tudondaguye, hari abahinga bazi imbere y'abandi, aribo bampanuzwa jambo babazwa ibijanye n'ubwo buhinga. Ariko mu kiganiro cuno munsi nibaza ko bagombye kuvuga abahinga mu kwandika ivyese, mu kwandika indirimbo, mu gukora amareresi, abahinga kumbure mu gukora ibijanye n'imico kama. Abo rero nabone ntibangana, nta mukuru abura mukuru we. Hariho abahinga babaye, hari abahinga kaminuza, hari abahinga babitumwe kuko nabivuze. Ego, Ciza Joseph, musanzwe muri umukinyi w'amareresi w'amafilime. Mbega filime kugira ngo ije habona hasabwa iki? Kugira ngo filime ije habona isaba ibintu byinshi cyane. Ubwa mbere na mbere isaba kuyandika, kwiyumvira. Ubwa kabiri umaze kwiyumvira ukarondera bashobora kugufasha, ariko rero utibagiye amategeko. Kuko amategeko ni karahara mu Ruganda nibacura, ubanza uca wandikira ubijejwe, hanyuma ukwemereye ukacuja ugakora iyo filime. Ariko rero filime isaba uburyo bwinshi cyane, isaba aho uyikorera, isaba amafaranga n'ibindi. Ariko rero ico biba bikenewe ko nuko gusa ubwa mbere na mbere ukurikiza amategeko y'igihugu. Ego, Bahaga usanzwe umuririmbyi. Ego, ururimbo rwawe kugira ngo urukore rutebe ruja habona hasabwa iki? Natwebwe ari ururirimbo umuntu yandika, nico kimwe nyene n'ivyese canke n'amareresi, bihera mu mutwe, bihera mu vyiyumviro. Urafata rero urimvira ikintu uti mbega novuga iki gisata, mbega hakenerwa iki, imvugo yaho imeze gute. Ururimbo rero mu kurwandika kenshi urafata igihe. Muranumva abagenda ngo muri studio no munsi bakarara bagarutse n'ururirimbo, bisanzwe suko bigenda.
uriyumvira kandi kenshi iyo wiyumviriye ntubuzi iyo bija gushika neza n'ururimbo ntubuzi nyene ruza gusa oya kenshi ngunda kuvuga yuko nyene tubifashwamwo n'Imana ni nko kurema uragira ikintu ugatangura ukabura iyo uja urukaratasi rucera wagaruka mu gitondo ugasanga ivyumviro vyashitse ugatinda rero ukaruheza kugwandika wagwanditse kandi hari uburyo bwinshi mu bisanzwe urashobora gucushira kuri rero n'amanota yo muziki amakoro waheza kubishiramwo ukaririmba ukumva ko bifashe hakagira aho ucuja rero muri studio ni mwihinguriro rero niko novuga hanyuma byose bigace bifata intumbero ukaririmba mugabo mubigira kenshi hari igihe uririmba aho kumva ko bitagendeka bitavuga neza ugasubiramo gushika hamwe utora uko uvyumva uryohewe ego karegwa nk'umuhinga nimba ataco mwokongera ko kubisabwa kugira ngo ururirimbo canke ifilime isohoke mwebwe dufatiye ku kanovera dufatiye imico n'imigenzo uravye indirimbo za kera cyangwa amafilime ya kera na y'ubu birafitanye isano jewe mporangira agahinda iyo ndiko ndumviriza indirimbo zuwe kamvuge ku ndirimbo kuko ku mareresi kera ntana yaragwiriye amareresi novuga yuko arayazananye n'akaje karamana ni mashasha mu Burundi ariko akaje karemegwa kandi arafise akamaro nuko umudari wose wambaye umudari hari igice kiboneka n'ikitaboneka mugabo dufatiye kuri izo ndirimbo ndaguha akarorero uzumviriza indirimbo uyumvirize neza y'umuririmbyi yitwa Canco wa Misi yitwa umugabo w'ukuri uri kurayumviriza urumva urategera icyo aricyo umugabo w'ukuri mbega arangwa n'iki mbega yo kwigenza gute umuntu wese ayumvirije aravuga ati ndumvise indangura kintu y'umugabo w'ukuri wumvirize Leonce Ngabo ijya ndirimbo n'abana bakunda abakuze abana yitwa Sagamba no muri televiziyo mega murayikoresha mu kugurura ibiganiro yitwa Sagamba Burundi aravuga igihugu ukumva yuko igihugu cyamaze kumunyengetera mu mara no mu maraso mu misoso no mu misokoro ari igihugu yiyumvamo ni igihugu ni indirimbo uri kurayumva gukundisha igihugu ukagikunda ukumva ko wocitangira wogikorera abo baririmbyi rero bakera nuvuga yuko barimba amajambo y'inkoramutima amajambo yubaka igihugu amajambo ahanura amajambo arera abigisha muri abaririmbyi muri rusangi ndabita bigisha baratwigisha bakaducisha ubwenge tukamenya umwongo uhuma n'udahuma tukamenya gutandukanya icatsi n'ururu abaririmbyi bubu simvuze ngo bose ntibaririmba neza mugaba hanini ico bashira imbere no munsi no gucuraranga baravuza cyane ivyuma bakaje no mu studio bavuze bakafasha guhingura hari gihe bamwe barambabarira bamwe baratumera n'amatwi gusumba uko baduha ivyiyumviro kugeza ugeranje no kuntu baduteza imbere novuga rero nti ibihe byose bihereza ibindi kandi ibihe tugezemo kumbura no munsi baririmbyi ntibaririmba ngo badufashe ivyo abakera badufasha ubaririmbyi barimba barikunda cyane barimba kugira ngo badandaze kuko izo ndirimbo baririmba uko kuryo ubwo buryo bakoresha mu kuririmba n'ibikoresho bo baririmba bashira imbere itunga n'iterambere ryabo ntibashira imbere cyane ineza y'ugwaruka ineza y'igihugu muri kazoza ntibiyumvira abana n'abuzwa n'abuzukuruza nkuko abandi bavyiyumvira nuvuga rero kwako nagahaze ariko niwe riserutse ritica isuka nako bakwiye gukosora nayo ibindi ni vyiza barafite ico basumbije abakera mu muziki bafite ico basumbije abakera mu gucuraranga ariko tugeze muri ya majambo y'inkoramutima bari nyuma cane y'abakera ego bahaga nimba adaco mwokongera ko kubijanye n'akanovera imico n'akaranga k'abaririmbyi bakera n'abubu mwebwe iyo muri kumaririmba ubutumwa mutanga ni ubuhe ubutumwa biva nyine nkuko navuze icyo kiba kiri ku mutima ushaka kuririmba nayo ubutumwa umva ko ari bwinshi rwose kenshi mu ndirimbo nyinshi zo ku isi nibaza ko ubutumwa ari ibintu by'urukundo nicyo kintu batanga ariko hariho n'ibindi bintu atari gusa urukundo nka Ngabo Leonce yavuze yaririmbye igihugu Canje yaririmbye ubuntu ubushinga ntaye ubugabo hariho abandi baririmba
umugwa mukuru hari uririmba amashugwe urumva ni byinshi ntawo biheza ntawo bidondagura ngo abiheze jewe naje nkunda kurimba ibintu bijanye n'igihugu bijanye nyene n'akaranga k'u Burundi ni ikintu nyene cyashitse ku mutima ndakunda ikirundi ciza ndakunda ibintu vyerekeye iwacu nyene kugira umuntu agire ico asiga impanuro aho abantu umuntu agiye kumva ururirimbo asigaranwe ubutumwa asigaranwe urumva umuntu akagerageza niyo ntererano mbona ushobora gutanga ku gihugu ego ciza mbega iyo mu mareresi yanyu musohora ubutumwa mutanga n'ubuwe ubwa mbere na mbere ubutumwa dutanga nuko hari ibintu byinshi biba mu kibano ugasanga ni bibi mbere ugaca usanga naho uba uherereye ahubwo ugaca usanga hirya no hino mu gihugu biriho umva rero ni ubwo butumwa dutanga nuko tuba dushaka dutanga impanuro na cyane cyane ku nkebuzo kugira abo bantu ivyo bintu babihagarike babireke canke babikore kugira ngo biteze imbere igihugu umva rero ubutumwa dutanga ni ubufasha bene igihugu mbere no gukebura bamwe mu bikorwa bakora nk'abari muri leta kugira ngo bizane akarusho mu gihugu mbere bizane n'ubutunzi mu gihugu nico gituma cyane cyane dukora ugize ukora filme ijanye n'igihugu canke ivy'urukundo nkuko bavuze mu muziki kuko no mu vy'amareresi udakoze ivyo abantu bakunda barabiheba ntibabiraba kubw'ivyo rero uravanga urabona ko nyakubahwa umukuru w'igihugu yatanguje igikorwa c'isuku n'isukura urashobora gukora filme ijanye n'ico gikorwa urumva rero twebwe ubutumwa dutanga kugira bushikire kure abene gihugu na cyane cyane utawumvise ijambo rya nyakubahwa umukuru w'igihugu abibone twabikinye mu mareresi abone ingaruka igihe wigumije kubwo bucafu utagize isuku umenye ko ingaruka igaruka kuri wewe ego karegwa nk'umuhinga nimba adacomokogera ko ngo ku butumwa abaririmbyi n'abakinyi b'amareresi ubutumwa batanga hoba hariho amategeko agenga abaririmbyi agenga abakinyi b'amareresi mu ntumbero yo gushikira yambono kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe umwaka wa 2060 igihugu iteye imbere urakoze cyane impanuro ku murengera twaje kuzigaruka ko mu gusozera reka nce nsama ico ciyumviro gikomeye cimbona kazoza y'u Burundi nk'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 nimbona kazoza y'igihugu twashikijwe n'umukuru w'igihugu kwizina ry'abarundi bose kwizina ry'igihugu iyo mbona kazoza rero jewe nja kwihengekera cyane cyane kuri aba batumire bawe uno munsi babahinga mu bisata bitandukanye mareresi cyane cyane n'umuziki ariko bavugira n'abandi bahinga kuko kumbure je muzotumira abavumbi mu nyuma muze mutumire n'abahinga mu kuroba kuko abahinga baratandukanye ico nogomba kuvuga cyane cyane mpereye ku amategeko arahari mu gihugu harayanditse n'ayatanditse amategeko yanditse arahari aba bategerezwa kwisunga bakubwiye ingene kugira ngo nk'ireresi izosohoke ivyo baherako ivyo batwara muri rwagwe rw'igihugu rujejwe gucungera ivyo kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru CNC ariko kandi hariho n'amategeko abakingira ari muri rwagwego BDA bakavuga bati wewe ni wakora ibintu vyawe bita mvabwenge ukamara kubishira habona urazobishikiriza ngaha tubimenye nihagira n'uzohirahira akagomba kugomba kujya atabe yakuya ngo abikoreshe mu buryo bunyuranye n'amategeko tuzoheze duhaguruke tuguhagararire tukubahirize ayo n'amategeko yanditse ahari kandi nibaza yuko amategeko aremereye nk'amabuye utashimye kuyakurikiza iyo nyene aragukurikira acanka ugahantu wahisunzwe ayandi mategeko ahana ku itegeko ryose rihari itegeko ntirihari ngo abantu baryubahirize rirahari kugira ngo abataryubahirije hace hazindi itegeko rihana rihanura canke gihaniza canke gihanikiriza aba batubahirije iryo tegeko mugabo n'amategeko atanditse abarundi mbere ko baronka aya mategeko ari mu bitabo nk'ibwirizwa shingiro amategeko atandukanye agenga umwuga amategeko nk'aya mukoresha mu masezerano y'akazi n'ibindi abarundi bari bafise amategeko
atanditse, yanditse mu kubaho kwabo, yanditse mu migenzo yabo, yanditse mu mico yabo, yanditse mu mitima yabo. Abarundi barazi kizira, imiziro n'amategeko. Kwitaba urubanza ukamenya n'ibijanye n'ubwo rubanza kuko ugiye kubugeni sico kimwe n'ugiye guca ku mazi n'amategeko. Urazi yuko umuntu yaguserutse ko uri mu vyago nawe uzomuserukako, naho vyanditse mugabe iryo n'itegeko. Urazi ko umuntu yaguterereye inzoga nawe uzomushira inzoga, ukamenya yuko umugabo umwera ubwanwa akazokumwera ubundi. Ayo n'amategeko, n'amategeko rero atanditse mugabo ahari. Ayo mategeko rero yose ayanditse n'ayatanditse abarundi batezo kuyazirikana bakayisunga kugira ngo dushike kuri iyo mbona kazoza. Nuko umuntu wese mu gisata ciwe ateza kumva ko afise uruhara. Aha turumvise yuko hari amategeko agenga abaririmbyi abagenga, mbega none ayo mategeko mubona aborohereza mu ntumbero yo gushikira ryahangiro yambono kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe, umwaka wa 2030 igihugu giteye imbere? Amategeko urumva nayatworohereza nyene si intambamyi. Je nuvuga ko atadonka atangorane muri ivyo onye mu gihe yakurikije, urumva ko biba ari vyiza kandi bose bayakurikije. Mugabo ntibibura yuko hariho abiyitirira ubuhinga atari bwabo bakavyitirira. Nk'umuntu yatashoboye ko yagiye muri ico kigo gikingira ivyo umuntu aba yarakoze muri ico gihe babimutwara. Ego nibaze ko rero twebwe muri ico gihe nk'abacuraranzi natwe kandi biriko biratera imbere nkuko twabivuze, utuntu duhaze n'utwo guhindura nyene abakera bakumviriza nyene abubaha ubwo bacuranzi bo bakumviriza nyene kera vyakorwa. Natwe igihe kera twandika indirimbo bo kumviriza ari abo bose bagiye baravuga bacuranga kera, burya twumviriza ibintu vy'ahantu henshi, hama tukaca tugerageza kuraba ingene natwe twobishira iwacu. Ndibaze yuko kenshi abacuranzi bubu bumviriza ivyo hanze bagaca baguma mu vyo hanze, bananirwa gufata bijya bintu vyo hanze nabo baca bagira ici wabo kija muri rya ntumbero, kuko bibaza ngo babishize mu Kirundi ntivyotera imbere. Ariko nibaza ko uko ari ukutabibona nkuko bitegeza kumera. Murakoze Ciza, musanzwe mukinyi w'amareresi. Amategeko turumvise abagenga ko ahari, mbega none amategeko araborohereza mu ntumbero yo gushika yambono kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe, umwaka wa 2030 igihugu biteye imbere? Ego amategeko ariho, turazi ko ariho kandi amategeko ariho nkuko abankuriye babivuze, ariho kugira ngo akurikizwe kandi ni meza. Ariko rero igihe cyose amategeko yamasaba imperekeza, iyo mperekeza nayo si yindi. Uravye nko mu gisata c'amareresi nkuko babivuze, urabona ko ari gishasha kiko kiravuka mu Burundi kitahoraho. Rero naho canditswe muri ajya amategeko ajejwe nk'igisata kijejwe gucungera ibimenyesha makuru sense, hari amategeko avuga ko vyerekeye amareresi, ariko uri kuraraba neza hari agahaze. Rero ako gahaze nako bisaba yuko gahinyanyurwa kugira gashigwemo, na cyane cyane urabona yuko nk'igisata c'amareresi ho ni nk'umwuga kandi nta umwuga mubi wo kuroga. Naho ubundi ho uyu n'umwuga ushobora gutunga abantu bagatera imbere, mbere bagafasha n'abandi nkuko muri ko murabibona mu bindi bihugu. Kubw'ivyo rero ico dusaba ubwa mbere na mbere nuko hoba iminyanyuro y'ayo mategeko kugira ngo ico kintu gishigwemo. Urukuraraba n'ikigo OBD kijejwe gukingira ibikorwa mvabwenge kiriho kandi amategeko bari ashizeho, ariko ntari karatomogwa neza ingene yo inyanyugwa. Na cyane cyane ndo guha karorero gatoyi, twebwe turashobora kuba tumaze gusohora ireresi tukayijana kwikingira nkuko amategeko abivuga, ariko muri uyo mwanya wo kwikingira nta rupapuro baguha yerekana yuko yakingiwe. Tuzi neza yuko ikintu cyose kijana n'ugwandiko igerekeye nawe mu vyerekeye sense kuri ayo mategeko n'ubundi. Turabona neza yuko havuga yuko kugira ngo ukorere resi mu Burundi wandikira sense. No mu muziki nuko nabibonye bimeze, urandika ry'amajambo ukayaba. Ariko rero twebwe ico twasaba kugira ngo ya mico n'akaranga vy'u Burundi vyubahirizwe, bisaba yuko neya reresi wejeje kuyikora n'ubundi isubira muri sense kajayo kugira ngo barabe yuko koko wakurikije ivyanditswe. Aho birashobora gutuma niyo ya minyanyuro nakwenda vuga ati habe iminyanyuro kugira ngo
iki kintu kigende neza. Kuvyerekeye rero iyi mbono kazoza y'ibihumbi 2040 ku 2060 nico dusaba bwa mbere na mbere nuko hoba iminyanyuro n'ubundi kuvyerekeye umuvuduko nko mu bindi bihugu tubona kugira ngo tuzoshike kuri iyo hangiro. Ntidushobora gukora nk'uko babivuze mu gihe tutagira ibintu vyiza vyerekana ingene twoshikayo. Ya mbere nuko twaba dufise internet y'umuvuduko nk'izindi bihugu. Ico cyo bica mbere cyo tuma abantu bose baja muri iyo mbono kazoza tukazoshikayo mu gihe twokora ivyo bikorwa tukinjiza amafaranga n'igihugu nako karonkera umwimbu, kuko mu gihe igihugu kitaronse umwimbu muri iyo mbono kazoza kizoshikayo gikenye. Rero nambanya kuva umukuru w'igihugu yavuze kujya yabivuze kugira ngo iyi myaka iri hagati twikebuke dukore kugira ngo udukosa twose duhari tuduhinyanyure hama tuzoshikeyo turi mu gihugu cifashe, turi mu gihugu giteye imbere. Karegwa tuko turaganira ku civugo gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi. Mbega ni kubera iki aho gateka gakwiye gukingirwa? Agateka karakwiye gukingirwa kuri uyu mugwi w'abahinga, ariko gakwiye gukingirwa ku bantu bose. Mugabo ico abantu bategerezwa gutegera bakazirikana nuko ushaka iteka aritekerera. Ushaka iteka aritekerera, abona abarundi bayamaze kandi bavuga ati nta utegwa iteka atekeye mu vyatsi. No kuvuga yuko muri uko gutekerera iryo teka, muri uko kudatekera mu vyatsi mugabo ugatekera nk'umuntu agemuriye abantu yubaha akunda, umwe afata igiseke ahagishigikira kandi akagishishira. Nuko umuntu wese yisuzuma akaraba ati mbega ibyo ndiko ndakora birahwanye n'amategeko, ivyo amategeko ansaba jewe ndiko ndabiko. Kuko abantu benshi barakunda gusaba ntibakunda gusabwa. Hari ivyo usaba hari ivyo na wewe usabwa. Turamaze kubona abantu benshi bahemukira imico n'imigenzo by'abarundi, bahemukira amategeko, bahemukira abarundi. Kuko guhemuka, tuvuze guhemuka ni iki? Nuko nk'umuntu umuririmbyi aririmbye indirimbo atana kimwe izana, atakarusho izanira abarundi, izanira abana bacu, izanira ugwaruka, abariko aradusamburira igihugu. Umuntu atagendera ku mico myiza y'abarundi y'ukwikwiza, yo kuvuga neza, yo kutavuga n'injya mu kanwa, yo kudatukana, yo kutavuga no kudakora ibitaroranye, abariko arasambura igihugu. Abo baririmbyi rero bwa mbere hoho aho gateka kabo twese turategeka bateza gukingirwa, ariko nabo bikebuke ntibabe bampemuke ndamuke, ntibabe bamwe baronderera bansumirinda, barondera ibitazobagirira. Urashobora kurondera ibigutunga ukaronka amafaranga, turashobora kubaronderera iyo internet isi umuvuduko munini cyane, bagakora indirimbo banyarutsa, bakinjiza n'amafaranga kuri YouTube, bakazotahira ayo mahera. No kuvuga yuko bazoyajya babeho imyaka itarenga 100, mugabe nyuma y'abana babo banywa rumogi, abana babo babe ntihagire ico bazovamo. Mugabo bashobora kujya bike bakaryama kare bakiyumvira bati mbega nitwamara. Abarundi ikintu kitwica ahanini ntukizi, dufise imigambi y'igihe gito cyane. Nk'abashinwa wari umunsi twe turiko twiyumvira 2020 bo bageze aho biyumvira mu mwaka w'ibihumbi 3 canke 3 na kangahe. Bunyi bari ko barubaka inzu, umuntu ariko arubaka inzu hariya ntavuga ngo jewe nkeneye inzu igeretse kabiri. Oya, aravuga ati jewe nkeneye inzu igeretse 10. Ico nkora nzogena ngize umushinge gusa. Cisiga nanditse igitabo ndagisigira abana banje nti wewe mwana nawe uzoshirako rimwe, uzocubwira nawe uzovyara azoshireko iya kabiri. Ati mu myaka nifuza ko mu myaka 200 iyi nzu yaje zo bifise igeretse incuro 10. Abantu baje bariyumvira rero imigambi irama. Rero ndifuza ko aba banyamareresi n'abaririmbyi ubwa mbere na mbere bogira umwimenyerezo n'uwe, baze bagende bafate urupapuro bandike bati kugira ngo igihugu kizobe igihugu cifashe. Jewe nk'umuririmbyi mu kinyamareresi nifuza yuko mu mwaka wa 2025 noba nakoze ibi. Ati mu mwaka wa 2026 noba nakoze ibi. Cyangwa tumurimbyi yifashe yo bafise ibi, yo bageze kuri ibi, yo bameze gutya na gutya, baci bagenda bicara ahantu nk'abafise koperative, bagire ikoraniro kaminuza ry'abaririmbyi n'abanyamareresi, bavuga ati kugira twebwe rero mu gufasha nyine cubera umukuru w'igihugu mu gushitsa yambona ryahangiro muri yambona kazoza
y'igihugu cifashe y'abarundi bifashe biga bakigaburira cyangwa abarundi bateye imbere badasabwa mugabo basaba badafashwa mugabo bafashanya twebwe nk'abanyamaresi n'abanyamuziki twibaza yuko umuririmbyi cyangwa gukora amareresi iyo bameze gutya umwaka icyitegererezo cy'umuririmbyi cy'umunyamareresi iyo bameze gutya haba ivyo amategeko navyo babona bitameze neza byo babera intambamye baca babitwara bavyandike byose bashire sense bati aha anye ni muhinyanyure bashire obedea bati ngaha anye ni muhinyanyure muzoba mudufashije ibigiye inama bigira imana abantu baje baraja baje inama n'ingingo amategeko ahari siyo yari ahari siyo azoba ahari ibihe bihereza ibintu birahinduka tuva bijanye n'ibihe tugezemo nta ntambamye nimwe hari ntabuye riserutse ngo gice isuka nta mutsi w'ikibere ico cyose kitagenda neza no munsi gashobora kugenda neza ejo abantu bagiye baravugana mugabo cyane cyane aho uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga tumwe tuzirikana ko turabarundi dukore ayo mareresi nk'abarundi dukore iyo muziki nk'abarundi ego hari ivyo hanze vyiza utegerezwa kwinjiza mu mico yacu ariko ntidute ubwoko ntidutakaze iteka ryacu ntidukore ibizodukora cyangwa bizokora abana bacu tugume dukora ibintu twiyumvira iteka n'itekane ry'igihugu ry'abana ry'abuzukuruza kugeza kuri ico n'ikimyira murakoze bahaga twaje kumva yuko agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi koko gakwiye gukingirwa bega nimba dacomuko ngira ko kwisiguro karegwa tanze gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi bifise intumbere yiye numva yabivuze byinshi nta si byinshi nongera ko ico no ku ntumbero ico mura ikiranga ibintu bega bwite vy'iwacu ni giki ikiranga ibintu by'ikirundi kenshi je nibaza ko ari ururimi n'imico y'ikirundi ubu rero nshaka kuvuga cyane cyane ku ururimi nibwo ruranga ibintu by'ikirundi nibwo ruranga ruserura imico ruserura ivyiyumviro uko abantu biyumvira rero ururimi turabona ko rugeramiwe turavye ingene bimeze kuko nk'izo ndirimbo za kera yavuze usanga ziri mu kirundi c'ukuri ikirundi gitomoye ciza bagerageje kurondera ikirundi kiryoshe kubya amajambo arashobora kubasa mugabo ataserura ibintu cyo kimwe rero ukagerageza gutora ijambo ryiza rivugwa je niko ruvuze ururimi rw'ikirundi urashobora kumva umuntu nk'uko ruvuze akaregwa ukumva ko avuga ikirundi ciza kiryoshe kumviriza n'abantu rero baririmba batera kuko ubuhinga twe turimwo ni ubuhinga bwo kuraba ibintu bibereye ijisho cyangwa bibereye amatwi bibereye kuraba bibereye kumva kuko urazi ko hari umuntu ashaka kuvuga n'ubundi kumva yuko oya ibintu biryoshe iryo jambo akoresheje sigyo yari gushobora gutora irindi ribereye kurusha rero abo bice no bahanura nuko bogerageza kuze baratora amajambo meza mugabo hakaba rero n'uruhara mbona ruri ku gihugu ndatiza gusaba igihugu nuko nabo nyene bohesha agaciro ikirundi ndashobora gushimagiza iradio nkuru iyi mukorana hatumi televiziyo iyo radio nkuru ndumva ko ikimeze nka kera ivuze ikirundi n'ukuri je iyo ndiko nubiza amaradio ngaha niyo numviriza canke radio nderagakura ahandi amaradio si menshi numva ko nokurikira aha muri televiziyo namwe murakwiye kwitagashi ko murabona mushamwe imiziki myinshi yo hanze mufate imiziki y'ikirundi yo nyene hakwiriho myiza abari umuhaka akamaro muha agaciro ico gihe mufashe nka 80% washaka na 90 y'ikirundi abarundi bazokumva ko bafise akamaro sindize kuvuga birateye ikigo ko kubona nk'umuntu akuze atazi urundi rurimi adashobora kumva ingingo zifatwa kuko byose byagizwe mu gifaransa byagizwe mu congereza sindabizi ejo iyo niyo mbona rero novuga murakoze ciza intumbero yo gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi ni iyihe ivyo bavuze ntimubisubiremwo nimba daco mu bivuga ko akarusho ko gukingira agateka k'abahinga nakahe ku gihugu nakahe ku barundi nakahe ku baririmbyi canke abakinyi b'amareresi hamwe adacomuwa mufise mwongera ko kuvyo bavuze ego murakoze burya nta muntu yobura ico yongera ko kucavuzwe uravye nkuko naguma nsigura kahise k'ibikorwa byose ko byagiye biba
gushika n'uno munsi nk'uko abankuriye bagiye babivuga nabo nyene turabona ko icambere na mbere cotuma haba karusho nuko ubwa mbere na mbere kuvuga yuko ibintu bikingiwe tukabivuga ku munwa atakamaro bizopfa bizanye uravye kuva iryo tegeko ryabereye gushika uno munsi imyaka 20 igira ihere ariko baracarira n'ubundi bakibandanya barira ati rero twokora iki ubwa mbere na mbere nuko hoba iminyanyuro bikava mu majambo bikaja mu ngiro iyo ngiro nayo yoshigwa ko gute nuko bene ubwa mbere na mbere abashinga amategeko na bene ibikorwa nuko boza barahura kenshi bavugana ubwo bari numbere yo gukingira ivyo bikorwa no kuraba mbega mwifuza iki dukora iki kuko kenshi twagiye dusanga amategeko akogwa agashigwa mu ngiro akavuga ati muyashire mu ngiro ariko bene ibikorwa batahamagaye kugira babahanuze imbere ugaca usanga ibintu biriko ugasanga byinshi amategeko ariko yigwa na y'abarundi ariko ugaca usanga kenshi agiye yigwa mu gifaransa canke mu rundi rurimi bakibagira yuko ayo mategeko afise bene yo akarorero ugasanga bifuza yuko abantu bakurikiza imico n'akaranga by'u Burundi none tuzoyakurikiza turirimbye indirimbo z'igifaransa tuzoyakurikiza tukize filime z'igifaransa umva yuko bwa mbere na mbere amategeko yohinyanyugwa hama na bene ibikorwa bakaza barahamagaga kugira ngo babagisha inama ikindi naco kugira ngo bitere imbere nuko bene ibikorwa bogira karusho ko kwinjiza amafaranga kuko mu gihe ivyo ayo mategeko yoba ariho hakaba hariho na bene ibikorwa ariko abo bantu ntibinjize amafaranga n'ubundi baca bakora nk'uko abandi mu bindi bigo bariko barakora kugira ngo bahonyange y'amategeko bahonyange kaga y'amico n'akaranga by'u Burundi kubw'ivyo rero hoko gwiki nuko mu bikorwa byose byoza biraba bo bahamagara kugira ngo bavugane intumbero n'icokogwa kugira ngo ivyo bikorwa bigira karusho kuko igikorwa cyose misi yose kizobaho kitagira umwimbu na karusho bizozana nico gituma rero ubona kenshi abahinga nko mu vy'umuziki n'ivy'amareresi bidatera imbere kubera atakuvugana n'abajejwe amategeko n'abajejwe ico gisata kugira ngo bavuga karorero no baha turabona uko nk'ubu umuziki canke amareresi uri kuri territoire y'u Burundi na faranga na rimwe winjiza biciye kuri YouTube nk'uko babivuze tugaca dusaba rero kugira ngo haba karusho nuko guverinoma y'u Burundi yovugana n'igisata ca Google kugira ngo amafaranga yinjire mbere murabona ko dufise amakoperative dufise amasosiyete rero tumaze kwinjiza ubwo buryo tuzoriha amakori yambono kazoza turiko turayishikako yo kuriya amakori kugira ngo ya mafaranga turisha amakori igihugu kiraharonkeye kice kigira kubaka igihugu amabarabara amavuriro n'ibindi mbere biri muri ico ntumbero nyene yo kugira ngo twinjize amafaranga mbere n'igihugu kikinjiza n'amafaranga mva makungu kuko mu gihe igikorwa canje ndagishize kuri YouTube yabo muziki canke ireresi mu gihe uri kuri territoire y'u Burundi turabona ko ibigari bikorwa baraye bakoze ati burya bakoresha internet mu Burundi bashika miliyoni 3 barenga mu Burundi bwa mbere na mbere dukunda ivy'iwacu dushigikira ivy'iwacu duteze imbere ivy'iwacu karegwa nk'umuhinga mbega akashoboka gukingira agateka k'abahinga ivyo bahingura mu Burundi nakahe ku gihugu nakahe ku barundi nakahe ku bahinga ubwabo akarusho ni kanini cyane iyo umuntu akora atekanye aroraniwe ibyo akora byose abikora neza iyo hari amategeko meza igihugu gitunganije neza igihugu gifite iteka n'itekane umuntu akaja kurima yidegembya akaja ku kazi yidegembya akaja ku ishure yidegembya akora agororokewe umwimbu urongerekana ni byiza rero yuko abo bantu nk'uko babivuga uwo mugwi w'abantu ni umugwi mu yindi yose udategerezwa gusigara inyuma bakingirwa hakaba amategeko meza ariko amategeko ndaguye ndagarutse
ntihagire umuntu aza kwitwaza amategeko ko amategeko ni twebwe nyene ivyo rero vyose ujya niyakora ireresi akayishira kuri wa muhora wa YouTube yavuga hagira uwundi agomba kugenda kumwiba na YouTube izomuvugira n'abantu bayiravye twayibonye tsova hasi tuvuge tumuvugire ndafise akaroro k'igihugu kitagira ibwirizwa shingiro mugabo gitunganije neza gusumba ibindi bihugu n'ubwongereza nta bwirizwa shingiro ryanditse bufise ubwongereza bakubwira bati ico umwami kazi canke umwami yavuze cose ni itegeko ico abashinga amateka bapfunditse mu nama shinga amateka ni itegeko nitwirirwa turavyandika barabivuze kuri itariki twaravyumvise amashi abantu barakomye amashi baradoda ku meza riba itegeko ugiye kubasaba ngo duhibwirizwa shingiro ry'ubwongereza ryo mu mwaka uyu n'uyu ryahe ntarihari mugabo igihugu ntikibuza yuko gitunganywa neza cane ejo bundi igihe hari umwamikazi aheruka gushengera baririmba indirimbo ihageze igihugu cabo yavuga ngo God bless the queen uvuga Imana nihezagire umwamikazi mugabo hapfuye kwima umwami wa umwami ako kantu kaciye gahinwa nateko giriwe rirandikwa ubu baca bavuga ati God bless the king mu ndirimbo ihageze igihugu bica bihinduka igihugu cacu carigeze kuba kidafise ibendera imbere y'abakoroni mugabo nticakibuza kwitwa Burundi bwari Burundi igihugu c'abagabo igihugu c'ijunja abagabo bijunja n'ijambo igihugu c'abagabo bigabo bakigaburira ivyo bimenyetso vyose vyo hava kumbure bitubera intambamyi ziri mu mutima w'umuntu ntiziri mu bikaratasi kuko izo bikaratasi bishobora no gusha aho biri mugabo ubuntu budahiye umuntu agumanye bwa buntu bwiwe bukwiye nta ntambamyi nimwe yohaba kuko nayo mategeko niyo amategeko ibwirizwa shingiro dufise uyu munsi sibyo twari dufise mu 2005 kandi siyo tuzoba dufise mu 2021 rizotegerezwa guhinduka amategeko araja arahinduka mugabo kubera abantu twabaye ibyo sibyo amategeko vyaje kubera ubujyajya bwagiye buraza mu bantu jewe aho ikintu ngomba kugaruka ko gikomeye cyane cavuzwe n'abagenzanje yaba bahaga canke ciza mere kuri bahaga yavuze ikintu gikomeye ururimi rw'ikirundi ni itunga rikomeye gose ritegerezwa gukingirwa erega mu misi za abantu bazobibona hazogera igihe none ugira ngo hari umuntu azomushinga amateka adashobora kuvuga ikirundi kandi avugira abarundi kandi yatowe n'abarundi hariho uburenganzira turiko turaka abana bacu tutabizi benshi ubu barahurumbira amashuri yigisha icongereza yigisha igifaransa ugasanga ugiye kugendera umuvyeyi aranezerewe ati muvugisha icongereza kuko nta kirundi azi umwana wanje avuga icongereza gusa rimwe ndabaraba nkitwengera ntijewe nzobigisha ikirundi cyane kuko aho hariho ivyo muriko murasigira abandi bana babana twita abanyarucari ivyo nivyo rimwe na rimwe ivyo bibanza mu nama shinga amateka mu bibanza vy'uburongozi tuzosanga vyasigaranye babana twita abanyarucari muri kaminuza n'ubundi ku mukuru w'igihugu yarasubiye gusaba guhimiriza abarongoye kaminuza ati kora ibishoboka vyose n'imiburi ibi vyigwa vy'akahise ibi vyigwa bishobora kwigishwa vy'amategeko vy'ubutunzi bigende mu vyigishwe mu kirundi ibindi bizoje birakurikira bukebuke kuko bavuga ngo uwuhanimbwa amanika icikunda ahibona mugabo idahamvye igihugu kirafise ibanga kigenderako hariho amabanga amwamwe yakadasohoka n'abandi bantu batari bakwiye kumenya ariyo yatumye tugera aho tugeze uno munsi n'aka kataradenduka ayo mabanga rero ateza gukingirwa mu kirundi ntagire n'uwo tuyabarira ikindi cavuzwe na ciza nugira amasezerano n'abo bantu nyene batuma hashobora ubutunzi bushobora kwisununura nk'ishirahamwe Google ahubwo nifuza ko mwebwe muri radio na televiziyo muzotumira abajejwe ivyo nyene mushikanganje mbega mugejeje amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na Google kugira ngo turahomba akoze ego bahaga tuheje kumva ibitari bike bijanye n'akarusho ko gukingira abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi mbega nimba ataco mwokongera ko intambanyi zoba zimaze kwibonekeza mu bijanye no gukingira agateka k'abahinga ivyo bahingura mu Burundi nizihe hokugwa iki kugira ngo gukingira agateka k'abahinga mu Burundi bibandanye bitera imbere ndonja ku akarusho ikintu ca mbere coco nuko umuntu atungwa n'ivyo babiri yakuya hama rero intambamyi zimaze kuhaba nuko ivyo umuntu yakoze bishobora gushika je ndashobora gutanga akarorero duratumva abantu bariko baridoga imisi yose bavuga ingene
nk'abacuranzi b'imbere yacu bitavye Imana bakagira ingorane bakabona abantu bagasanga bitavye Imana bari mu bukene burengeje bakabona ko ari ibintu bibabaje cyane kandi ivyo si mu Burundi gusa birashika no mu bihugu vyinshi ahambere burya ibintu byacu dukora bigendera no fatanye n'aha mu radio canke mu mateleviziyo iwanyu niho bica harakwiye gushirwaho itegeko rero yuko igihugu coza kiratanga inzibukiro nkeyi naho bari nkeyi mugabo ikinjira kuri konti y'umuntu niko n'ahandi bigenda bavugije ikintu ciwe iyo resi yiwe yerekanywe hagashirwaho nyene yuko ega n'ubundi abantu bazogira kubisonera ariko n'igihugu cabisoneye kugira umuntu nene n'ubundi atungwe n'ico kuko n'ahandi ho umuntu aragenda agakora ikintu kigashikirizwa Burundi bwose kandi bavuga ngo ivyagusa bitera ubwenge buke nico gituma burya abantu batabikunda ko bari ivyagusa baravyumva aho babishakiye bagafyonda aho babishakiye atana kimwe bariha iyo rero ni intambamye yo kuba ikintu kitari kidakingiwe nuko hoja rero muri ayo mategeko OBDA nibaza yuko yoba bifise OBDA yoba bifise yuko nyene ari nkuko amaradiyo nsamizi zerekana intuze ibikorwa vyacu nazo nyene zitanga umuzibukiro vyarashitse jewe ndazi yuko ubu unye tubiravye neza ikibishika cyane n'ingoma z'i Burundi muramaze kubona ko zivuzwa ku isi hose eka n'imiziki yacu barayivuza kuko burya abantu bari mu bihugu biteye imbere bo bararirimbye ibintu byose barahejeje rero kugira iyo bashaka kurondera ibintu bishasha bumviriza byo muri ibihugu byacu bakumva mu cyumviro kiryoshe bagaca bashira mu miziki yabo babishizemo burya barakopora uko bashaka sirize kugaruka kuri jewe nashikiwe n'ibintu nk'ivyo aho hari abacuraranzi rurangiranwa numvise ko bantwaye ibintu ariko ngize ngo ndanabivuga hari abantu baciye aha nyene mu Burundi baciye baja kwisunzu y'inzungwe burya ngo barazi Burundi ngo ibintu vyawe yo bikenera kabuki ntibagiye no kuraba kuvyumviriza ngo bumve ko ivyo vuza ari byo oya uko rero nuko rakubwiye ni biva muri ubwo buryo ko ikintu kitaba gikingiye kuko twebwe twatangwe gucuraranga OBDA nibaza ko ari ya vuba ntiyari bwabeho nta kintu cariho gikingira ibintu dukoze ibintu vabwenge ubu rero kwihari ni intambwe imaze kuba itari nto hasigaye rero yuko mu bisanzwe akantu kose aho kabereye haba hariho abantu bumviriza nibaza ko OBDA biri mu bintu vyabo biranga yuko yumviriza hari ikintu canaka cavugijwe aha iki kino yanditse ubu cakinywe hari ivyo vyose bagaterateranya nibaza ko ariyo nzira tuzoshobora gushika buhoro buhoro ndibaza ko muri myaka ya 2026 bizaba bimaze kugenda nk'ahandi hose ku isi kandi bizaba vyinjiriza igihugu vyinjiriza n'abanyagihugu bose murakoze ego ciza intambanyi ziba zimaze kwibonekeza muri bijanye no gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi ni izihe hokorwa iki kugira ngo gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi bibandanye bitera imbere mu ntumbero yo gushira mu ngiro ca civugo yambono kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere nego icambere cokogwa nuko tuzi neza yuko tuvuze gukingira ibintu nuko itegeko ririho mbega bajeje kurishira mu ngiro ni bande turabona yuko igipolisi ubwa mbere nako kwereka igipolisi ni kimwe ariko kirafise ibisata kubera iki atoba igisata igipolisi kijejwe gukingira ibikorwa mvabwenge vy'abarundi bari ku butaka bw'u Burundi ico coba icambere na mbere cotuma naho uwo kwibwa ibikorwa vyawe umenya abo witura nogo urorero butari buke reka nkoreshe kamwe ndashobora kwibwa irerese ngasanga je nayisohoye ariko mu mwanya nkaza ndayibona ku ma studio mu Burundi bwose bariko barayerekana yavuze kuri yavuze amasamirize gusa ariko turabona ububare bwinshi bavuze umuziki abutabaririmbyi bafise none hokogwiki kugira ngo uyo muziki ubwo bubare bavuza mbega barawuriha mbega ajya amateleviziyo bafise hajya turabona iburaya kugira utunge televiziyo bariha mbega ugira ngo uriya kijya kintu kihagaze hajya uriya bijya bikorwa biko biracamwe kuko si gwawe birafise bene ivyo kubw'ivyo rero igihugu nico kigurizwa kuduhagararira kugira ngo cegeranye ivyo bintu
twebwe dukora ibikorwa byiza bikundwa n'abarundi, hanyuma nisanze umuntu yanyivye ariko arerekana ibintu vy'iwanje kwa gukingira obedieri hajya turajana ndashobora kujana ireresi ati nje gukingiza ireresi yiwanje baca kubira ati ngo shiraho. Sinzi rero umva arakwiye kwigwa uburyo bw'ingene ico kintu gikingirwa. Ubwa mbere na mbere gukingira ico kintu ubu tugeze ku buhinga bwa none, n'ubuhinga bwa internet n'ubundi tuguma tugarukako, nuko amasezerano aba hagati ya Google uyo muntu nashobora gukora ico kintu ateresharije ico kintu ataburenganzira afise. Mugihe ariyo indirimbo nyinshi z'abantu bo hanze nawe ubibona kuri YouTube birabirako utateresharije. Kubw'ivyo rero hokogwa iki? Nuko ico gipolisi ubwa mbere na mbere kibaho, hanyuma kigakorana n'ico gisata ca OBD kugira ngo gikingira ivyo bikorwa mvabwenge. Mugihe nibwe menye ingene ni uwo nitura na cyane cyane ko turabona makomine igipolisi biriyo bijejwe bisata bindi, nico gisata ku makomine bagishireko gishobora gukingira ibikorwa mvabwenge vy'abantu. Umuntu yibwa igitabo ciwe ugasanga igitabo bagisubiyemwo, amenye uwo yitura, amenye n'amategeko abigenga, amenye ingene uyo muntu afatwa n'ingene ahanwa. Hanyuma ikindi naco ngaruke ku mateleviziyo kuri aya ububare n'ibindi, mbere wahora atwara Obedia muri ico gihe giheze twaravuganye iki kintu. Mbere narenje cyane muri vyo ndavuga ati bujya mu Burundi kuko turavye kuko nabo nyene bakorera ku ma association, ico gihe bari bafise ama association ashika 850. Turavuga ati none aya ma studio yose ntagudandaza umuziki n'amareresi by'abantu batarishe, mbega bari hagute? Ubwo niba ariko barasahura ubutunzi bw'igihugu basahura n'abarundi. Rero ayo ma studio haba amategeko agenga ayo ma studio, ingena bashobora kudandaza uyo muziki w'umuntu, ingena ushobora kuboneka. Kijya kigo Obedia ni kintu cagutse gose gishobora kwakira ibintu, na cyane cyane yaba ayo ma studio ashobora kuja hajya akatora uyo muziki akawutora muri Obedia, niko kwagukingira vya bintu. Yaba namwebwe kugira muronke umuziki canke ireresi yiwanje mukayironka mubiciye kuri Obedia ariyo ibibahaye. Aho rero ibintu bizoba bikingiwe. Ni ngombwa yuko rero dukora ivyo igihugu gikeneye kugira kuko igihugu nishobora kugufasha mu gihe babona yuko uri kurakora ibitajanye n'igihugu nyene gikeneye. Murakoze. Ego karegwa nk'umuhinga byinshi mwabivuze, sinzi ko arico muba mwibikiye, sinzi ko arico muvuga ku byo bashikirije baje gushikiza. Hokogwa iki kugira ngo gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi bibandanye bitera imbere mu ntu byo gushira mu ngiro ya mbono kazoza y'umwaka wa 2040 igihugu cifashe, umwaka wa 2060 igihugu iteye imbere? Urakoze nkuko bivuze na ico kibazo nsa n'uwacishuye mu buryo butandukanye, ariko ico nagomba kugaruka ko gitoyi nuko hari ivyo kogwa n'abahinga ubwacu ubwabo, hari n'ivyo kogwa na leta, ko na leta nayo ni twebwe ni twese. Mpereye ku bahinga nagomba kuvuga akantu gatoyi kumbure mugenzanje buri kukiye Prosper Bahaga, hari ivyo tutamenya, hari n'ivyo leta ikora idacigendera iravuga ngo nakoze. Umuvyeyi atanga icafise, hari n'igihe nukuja turategera leta ivyo ifise vyose, rega leta ibikura muri twebwe, ni twebwe nyene kujya yabivuze ciza ati nitwariha amakori n'amatagisi niho hazova amabarabara, niho hazova. Nico gituma abura turahimiriza abantu bose bumve yuko mu mwimbo baronse hari ico bateza gusigira umuvyeyi ari we leta, kugira ngo ya sorosoro izogwira igiye twubake ya masezerano yose tuzoje kugiranira na Google. Tuzofata indege canke bafata indege baze tubazimane, baze tuvugane, byose bisaba ubuyi. Ubwo buryo rero ni twebwe, biva muri twebwe, ni terambere ridukomokako hanyuma rikatugarukako. Ico rero aho nagomba kuvuga yuko ntihagire umuntu yidogera leta ngo ntifasha, aho bishoboka hose yama yafashije abantu mu buryo butandukanye, baba abahinga canke n'abandi bantu bose. Nta mwana n'ikinono, abantu bose barafashwa, mugabo bagafashwa iyo bigwiriye, niko bavuga mu Kirundi, iyo bigwiriye biba bigwiriye habura urwanko, baca bavuniza isesi imbere bakagenda kuronderaho ibindi biri. Ico rero ni kimwe nuko kuvuga yuko leta idahengeshanya gufasha. Hanyuma ico kogwa naco kugira ngo abantu bakingigwe ivyo abantu bokora ubwabo bwa mbere niki, abahinga bumve yuko
bategerezwa kwigenza nk'abantu bagire umutima w'ubuntu, nibareke kwibana. Bwa mbere nibareke kwibana, hari mu wivye abo bahinga bo nyene baba bambere bavira hasi rimwe mu kumudoma k'urutoki. Naho turabona igipolisi kijejwe gukora ivyo, amategeko yo yarahari abuza kwiba, amategeko abuza ibi vyose arahari, kandi inyamiramabi zirakora ikintu cose, iyo umuntu azitatse ziratabara. Ubutungane burahari kugira ngo bukore. Hariho n'uwonanirwa mu butungane bw'igihugu, hariho n'ubutungane ashobora kwitura n'ayandi masentare n'amasentare mpuzamakungu. Ivyo rero abantu baje barumva yuko batazokora ngo nuko hari igipolisi canke hari iki, oya, twese ubwa mbere ga twategerezwa kwiyumvira kubaho kuburyo ata mupolisi dukeneye mw'ibarabara, kuburyo ata mucamanza dukeneye, twebwe nyene dushobora kwitunganiza ivyacu. Ivyo nitwabishobora zogerageza n'ukuntu tubaho kumbure ata muganga dukeneye, tubaho muri za mpanuro baduha kugira ngo tugire amagara meza. Ivyo rero abantu tuje turavyiyumvira. Hanyuma ku vy'iterambere no ku vy'amategeko abarundi barayamaze, bimere ku vy'iterambere. Je ndakunda gusoma ijambo ry'Imana. Yezu yavuze ati aboro muzobamana, igihe bari bamusize amavuta y'igiciro. Aboro dushake tugere mu Burundi igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu gitembere mu 2060, nibisigura yuko atamukene atamwora azoba hari. Oya, bazogabanuka ku rugero rungana ibice 90 bingahe kwijana, mugabo bazogumaho. Aho ni Yezu yavuze, si jewe, ataboro muzobamana. Abarundi nabo baravuze bati intango y'iteka yamara igicuga. Nta muntu azovuga ngo jewe iteka nari kwije, shaka kuntera ivyatsi, shaka kusiga ivyondo, ngo iteka mfise rirakwiye ntari nigikeneye. Oya, intango y'iteka ni intango, ni nkoro nitokwigira yuzura iteka umuntu yamara ikeneye uko bukeye uko bwije. N'iryo terambere ry'igihugu rero ntaryo tuzoshika ko tuvuge ngo twashitse aho dushaka ntitubandanya. Oya, hariho iterambere turishitseko rica ritwinjiza mu rindi. Hari kintu nitwaronka umunsi tuzoronka indege nyinshi, sokera ibibuga vy'indege vyinshi, n'abahinga mu gusanura gukora izo ndege benshi, no kuzirondera ama assurance mu societe atandukanye henshi. Umunsi tworonka ama insamirizi nyinshi, tuzokenera abakozi benshi bakora muri izo nsamirizi n'ibikoresho bijanye n'ico gihe. Nubwo ko iterambere rihamagara irindi. Leta rizobandanya, itezwa kubandanya itorera umuti ntama zose zihari, ariko ntawe uheka utisimbiza. Abazozitorera umuti ni twebwe nyene ubwa mbere, ni wewe ni jewe. Regejo ushobora kuri umushikiranganje, ejo ushobora kuri umushinga amateka, ejo ushobora kuba utwara igisata iki canke kiriya. Tangura kwiyumvira ico wokora, muzirikane yuko akananimwe n'undi kamunanira, mugabo abantu bose baje baragerageza dutera intambwe uyu munsi, yindi ntambwe ejo, buhoro buhoro dutegere ko kubaka igihugu n'inzu itigera yuzura. Umugabo aheza kubaka bamwubakiyeko, kandi apfuye ariko arahumbira ngo bayujuje. Tuzokubaka dushire ku itafari uyu munsi jirindi, dushireko igisenge, dusakare, hama dusikure. Ivyo tutazokora ntawe upfa bimaze, abana bacu bazosigare barabikora. Mugabo reka tugira umushinga, umuntu wese yigira inama yo gukora, na leta ibandanye ikora, kuko ntiraheza izokwamana ibikorwa n'ingorane. Uko bazotera umuti ngwana hazovuka izindi, mugabo tumana ukwizera kandi turi ku kivi. Murakoze. Turejeye kumva igituma agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi bikwiye gukingirwa. Turejeye kumva akarusho ko gukingira agateka k'abahinga haba ku gihugu, abarundi eka n'abahinga ubwabo. Turejeye kumva intambanyi n'icokorwa kugira ngo gukingira agateka k'abahinga n'ivyo bahingura mu Burundi bibandanye bitera imbere. Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi, turabashimiye ko mwadukurikiye. Reka dushimire bane batumire twari kumwe: Jean Claude Karegwa Ndenzako, umujenama w'umukuru w'igihugu ajejwe politike, imibano n'imico kama, akaba ari n'umwigisha w'imico kama, akaba yaje ngaha mu kiganiro nk'umuhinga. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Ndabashimiye cyane nanje ko mwantumiye muri kino kiganiro, ndanabemerera yuko nimwasubira kuntumira nzobitaba. Murakoze. Turashimiye Ciza Joseph, umwanditsi akaba n'umukinyi w'amareresi w'amafilime, akaba n'umuvugizi wa koperative Kosinebu, ishirahamwe ry'abakinyi b'amareresi mu Burundi. Turabashimiye ko mwitavye kino kiganiro. Murakoze cyane. Nanje ndashimye kubona iradiyo nkuru y'igihugu ntumira mu bikorwa nk'ibi, nkaba ndabemereye yuko umwanya wari wose muzontumira nzobitaba kugira ngo duteze imbere ibikorwa byacu mu bisata bitandukanye. Murakoze. Uwundi mutumire dushimiye ni Prosper Burikukiye Bahaga, umucuraranzi n'umwigisha w'umuziki, akaba n'umuhinga yigenga. Turashimiye ko mwitavye kino kiganiro.
murakoze cyane nanjye ndabashimiye nk'abagenzi banje nimwakenyera kunyitura mu bihe bikurikira ndemeye ko nzoba ndahari nanje. Murakoze. Turashimiye mwebwe mwese mwakoze ibishoboka kugira ngo ikiganiro kigende neza. Aha kuri televiziyo y'igihugu ibiganiro birabandanya. Murakoze.